Kaze mwese muriko muradukurikirana muri ano makuru twabateguriye duhera kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Kurabira hamwe ivyokorwa mu gutsimbataza amahoro n'umutekano nico gikorwa cakoranije urwaruka rwo mu karere ka Afrika y'ubuseruko i Bujumbura. Barasaba ko leta ibafasha gusubiramwo ingingo yo kugara ikiyaga nk'uko bivugwa n'abarovyi bo ku mweha wo mu Kajaga. Amakuru saya gusa ido nido mu kanya. Turasubiye kubaha ikaze kurabira hamwe icokorwa mu gutsimbataza amahoro n'umutekano nico cakoranije urwaruka rwo mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu nama izomara imisi 4. Ni inkuru twateguriwe na Raymond Prosper niyo nkuru. Kuva ku igenekezo rya 9 gushika ku rya 12 Rusama hazoba hariko harabera mu gisagara ca Bujumbura inama idasanzwe y'urwaruka ruva mu bihugu vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko no mu ihembe rya Afrika kubijanye n'amahoro n'umutekano. Umushikiranganje w'injira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko urwaruka inkino n'imico kama Ezekiel Nibigira ari nawe yatanguje iyo nama yamenyesheje ko biteze ibitari bike kuri iyo nama harimwo guterera kubijanye n'amahoro n'umutekano. Muri iyi nama turiteze yuko urwaruka ruza kuvaho rufashe ingingo idasanzwe y'ingene rugiye guterera mu bijanye n'amahoro n'umutekano muri kano karere kacu. Nawe Thierry Ingabire arongoye ikoraniro ry'urwaruka ku rwego rw'igihugu avuga ko iyo nama arakaryo keza ko guhanahana ivyumviro hagati y'urwo rwaruka ruva mu bihugu bitandukanye kubijanye n'iterambere ry'urwaruka. Twiyumvira yuko tuzoshobora gusangiza bagenzi bacu bo mu bindi bihugu ivyo uturusho dufise dufatiye yuko Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ashira imbere imigambi y'urwaruka cane cane mu gisata co kwiteza imbere. Twiyumvira rero yuko urwaruka rwaje ruva mu yindi mihingo ruzoshobora kubona ibitari bike nk'akarorero kubimaze kurangurwa n'urwaruka rw'u Burundi maze natwe tugashobora kubigirako mu bindi bashobora kuzoba barateye imbere kuturusha kugira urwaruka twese rwa Afrika dushobore guteza imbere by'ukuri ibihugu byacu. Iyo nama idasanzwe y'urwaruka kubijanye n'amahoro n'umutekano ikaba yitabwe n'abaserukiye umuryango w'ibihugu vya Afrika Komeza Accord, Horn of Africa Youth Network, IDEA hamwe na Save the Children. Barasaba leta ko yobafasha igasubiramwo ingingo yo kugara ikiyaga nk'uko bivugwa n'abarovyi bo ku mweha wo mu Kajaga. Ni inkuru twateguriwe na Rafael Nyanda. Ingingo y'uko ikiyaga Tanganyika kigiye kugagwa mu kiringo c'amezi 3 ntiyakiriwe neza n'abarovyi nk'uko aba bakorera ku mweha wa Kajaga babitumenyesheje. Twebwe iyo ngingo kuko nta kuntu leta yo gufata iyo ngingo abona abatwara inzara dufise. Ikiyaga natwe nicyo twakuramwo utwo dufi tugahembuza abana natwe tugahembuka. None leta yarafashe ingingo yuko izoduha uduharage tuzoza tugabura abana natwe tuzoza turafungura. Kandi uyu mweha tukaba tuzi niwo kuva kera kuva kuri basokuru abasogokuruza none aka kazi k'ikiyaga Tanganyika nuko kadutunze. Abana bato baronderera ngaha, abakuze bose baronderera ngaha bugayo mezi 3 kuvuga yuko ubuzima bwabo buca buhagarara kubera benshi nta bundi buzi bafise. Ajewe sinize natagudaha ku kiyaga mfise imyaka 8 ariko ngiye numva ingingo mfise imyaka 40 ngo nukugara ikiyaga kwa gwagara mezi 3 twege nka bene gihugu twabarovyi bangaha tuzoba bande hari ubundi buzi baturondere tuzaba tugenda gukora. Abo basanzwe barangurira ibikorwa byabo ku mweha wa Kajaga barafise n'ikindi kibazo gikomeye gisaba yuko uwo mweha ufutwa burundu bivanye n'inyubako ziriko zirubakwa na bamwe mu bagwiza tunga hampande y'uwo mweha. Hirya ejo hoho baza basuka ku mato yacu kugira tuje kuroba twarizo kumva gufurura ry'amabuye ubona barunze hajya. Twebwe rero ko zisaha
ntituzi ngo duhagaze aha ntituzi ngo tuzoja aha. ehe raba abagwizatunga ehe umwe barawusenyura bawutwaye kubera inoti zabo ubwo bwose ngo utazokuraho esasi iriho eske ne tuzoja ngo mwese ntidushaka kubona amato ngaha gushika itariki 12 muzokwikora amato yanya muzotwara mu nzu uyatwara he na have tuzi Tanganyika ntuze place bayitwaye abagwizatunga bene amahera ngiye barayikoreye. Abarovyi bakaba basavye leta yuko ikibazo cabo cofatwa nka nkama kugira babandanye kubaho neza. Kweje dusaba leta nk'umuvyeyi narabe abene gihugu ingere bameze. Tukaba dusaba abariyo imbere batwereke iyo botujana cyangwa naho twoshira amato yacu, kuko twebwe kugeza iyi saha ntaho dufise twoshira aya mato. Tuzoja he? Leta niregerera abo buryo. Turagowe turashonje, abantu bari mwibarabara, uruzi bafunge, tuja he? Tugarukira tuja ku kirimba cy'umukuru w'igihugu aratwakira. Twasabye mudushikira imbere mutubwira abakuru baje kumweha baze barabe iribara kuri twe bene igihugu nge twabuda tucana tumenya. Ikiyaga Tanganyika coba kigiye kugagwa kuva ku igenekerezo rya 15 Rusama gushika igenekerezo rya 15 Myandagaro no mwaka, mu ntumbero yuko amafi yo kwiyongera n'umwimbu wayo ukiyongera kurusha. Abanyagihugu bo muri quartier Nyabagere commune Ntahangwa barashimishwa n'iyubakwa ry'ibarabara hamwe n'ikiraro biherereye muri iyo quartier, ariko bagasaba ko uruzi Nyabagere gokingirwa ibintu bitarononekara. Aha turi ni muri quartier Nyabagere commune Ntahangwa, abanyagihugu baho aho bashima iyubakwa ry'ikiraro n'ibarabara riherereye muri iyo quartier. Bamwe mu bayaze n'imbonesha kuri BTV bamenyesha ko ari terambere kuri quartier yabo. Misi heze hari namamye urujya n'uruza rw'abanyagihugu rwari rumeze nabi, leta ni ikintu gikuru cyane yadufashije. Kanatsinda naje ndi ngaha mfise umunezero ntangere, kuko jemba nganye nahanye nubona niyumva ni ari ikintu kinezereje cyane cy'iterambere kidushikiye ngaha muri quartier yacu. Umunyagihugu muto arashobora kwifasha mu kudandaza mu nzira yoroshe. Nubwo biruko abo banyagihugu barafise amakenga ko uruzi Nyabagere rushobora konona ibintu mu gihe rutokingirwa hakiri kare, bagasaba icokogwa hakiri kare kugira rukingirwe. Ibiki gukingira uruzi, urabona ko naho hari kiraro ejo, murabona ingene rumeze ni satisfait. Ikiraro turagishimiye, ariko urabona ko uruzi ruzobandanya rusenyagura, badukingire nkuko bakingiriye kunuze Kinyankonge. Turabisavye yuko abategesi batubona ibyo turimo turasaba, uruzi bakingire Nyabagere nkuko bakingire efu muri nyene Nyabagera kote ya Kinyankonge, baduge no mu Cibitoke baraduze mu Kamenge, baduge nino ku matafari no kunuze ku muyaga, bazo batugiriye neza cyane nk'abavyeyi bacu. Mumenya ko aha mu gisagara ca Bujumbura canke mu zindi ntara hari inzuzi zimaze konona haba inyubakwa canke ibindi kubera zidakingiwe. Abantu bonona ibikoresho vyashinzwe ku mabarabara n'ishirahamwe Regideso barakwiye kwikubita gashi nk'uko bivugwa n'uburongoye ishirahamwe Regideso Dr Ingenieur Major Albert Manigomba. Tumukurikira. Abo bantu batwononera ivyuma, abantu batwononera amatuyo, abantu batwononera ibikoresho byose, no babwira yuko bo biheba, hama umwene gikose akatubera ijisho, aho usanga bagiye bagaducira insinga, aho usanga bagiye ugasanga nk'akarorero kuri aya mabarabara mashasha, amabara tuko turagira éclairage public tuko turatsa, aho nkejo hari abantu bagiye barugurura harya amavisi sinzi ko bagomba kuyatwara, harya amapoto yatsi barabara amapoto metallique ugasanga bajyamika hasi bakadutwara amaburo. Umva hariho abantu batabona iterambere ry'igihugu. Abantu bamwe tugwana, abantu b'umutima tugwana kugira tyo kurundi bwotera imbere w'akarorero, abantu bakagira gite kusambura. Rero nshangira ko mpanura abene gihugu bose bumve yuko Regideso no kwita mu gifaransa ni le poumon du développement, kandi ni n'ubuzima fete, kuko nitwe tutanga amazi,
murazi neza ko amazi ari ubuzima, murazi ko dufise ikibazo cy'umwimbu w'amazi ari mu Kenya, nuwo dufise rero ugasanga ari abantu bariko barawonona. Twobwira ko abo bantu n'ukuri bo biterera hasi, bamenye yuko ico ari icyaha gihanwa n'amategeko. Hanyuma mvuze amatara nayo, murazi ko amatara ari c'est le moteur de développement, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gitafise amatara akwiye. Rero bamenye yuko ishamwe Regideso ariyo twokwita l'angle izotuma Uburundi butera imbere, kuko mu cyerekano yuko bitera imbere no kwereka ni abantu bene igihugu bafise amazi bangana gute, abantu bafise amatara bangana gute, nivyo vyerekana no dogere igihugu giteyeko imbere. Rero bumbe kwishiramo Regideso ariryo rizokwerekana ishusho ryiza mu makungu. Mudushigikire, ibitameze neza mutubwire tubikosore, hanyuma n'abatwonona mu batubwire tubashikiriza bashobora kubahana babahane. Tubandanye n'ayavugwa mu myidagaduro. Birashoboka ko umukenyezi afatanya imirimo myinshi kandi bikagenda neza, bivugwa n'umuririmvyikazi Claudine Nkezimana. Ni inkuru twateguriwe na Nyandwi Raphael. Birashoboka umukenyezi ko akora imyuga itandukanye kandi mu mwanya umwe, kandi bigashoboka ndetse akanabikora neza, akanaronka n'umusaruro mwiza, nk'uko bivugwa n'umuririmvyikazi Claudine Nkezimana. Yanatubwiye n'intambamyi hamwe n'ibiborohera mu gufatanya imirimo myinshi. Ndi umukenyezi mu rugo, ndubatse, mfise abana 3 n'umutware. Hama ikindi naco ndi muririmvyi, ndirimba indirimbo zo gutazira Imana. Hama icya gatatu ndi umusiriste, ndambika abantu, ndambika abageni, ndacuruza amakostume, robe de mariage. Waba wifuza kuyigura canke kuyikotesha, ivyo ndabikora. Ndadandaza imvutano, nkongera nkazigira location. Ego, hama mu buzima busanzwe nkaba nkunda cyane kugenda kuraba abantu mu bitaro no mu gasho canke abana b'imfuvyi, kubera ko iyo ukunda ikintu uragiha umwanya. Ni ukuvuga ngo hariho umwanya w'urugo, hariho umwanya wo kuja kuraba abantu mu bitaro, hakaba n'umwanya w'akazi, hakaba n'umwanya wo gutazira Imana. Rero iyo ukunda ikintu uragiha umwanya, uracitwararika. Rero hariho umwanya w'urugo n'umwanya w'ivyo bindi. Ntambamye ntizobura, ariko byinshi novuga ko bitworohera, kuko ikintu cyose mu gihe cyacu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Hariho ariko ibitatworohera, nko mu mwanya wo gukompoza indirimbo bisaba ko nje ahantu hajenyene, canke nkahengera abana baryamye, canke nkagenda ahantu nkiherera hama nkakompoza indirimbo, canke ndiko ndasenga indirimbo ikaza. Ni muri ubwo buryo. Hama buryo nabwo bugenda mu bitaro. Hariho ministère nsanzwe ndimwo yitwa Buri mu ministry, turabifashanya tukagenda turi umugwi tukabikora kandi neza bikagenda neza, kubera ko namaze kumenya muri ubuzima hariho ahantu amaradiyo adashika, hariho ahantu hadashika Facebook, hariho WhatsApp idashika. Muri ico gihe rero bice bisaba yuko umuntu musanga kuri terrain ukamubwira ivya Yesu, akajamwe ivyizigiro, akongera akarema gushasha akabundi muntu. Uwo muririmvyikazi akaba yateye akamo abandi bakenyezi n'inyifato bogira mu iterambere, akaba yabasavye gushira amanga mu kazi kabo ka minsi yose. No bahamagarira ko no batera intege. Abarundi barayamaze ngo imiti ikora ikoranye. Natwe aha turi twagiye tunashikanwa n'abandi, nibegere abamaze kuhashika, na cyane cyane impano bafise ntibazicaze, kuko amatarano Imana yaduhaye izotubaza ico twamaze mw'isi, itubaze n'ibyo twakoze mw'isi. Nibahaguruke bakore, bahaguruke nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo haguruka ukayangane, kuko umuco w'Imana kurasiye. Abagahaguruka izo mpano zabo bicaje mu bipfu by'inkono bazihagurukane, bahaguruke, kuko gato karakura. Ikisigiye cyo gutakaza umwanya, umuntu wese yegera mugenzi we yumve ko hari cyo bamufasha. Ariko ikintu nyamukuru no bahamagarira gusenga no guca bugufi mu Mana. Hama ibisigaye databuja umukuru wa leta y'isi n'ijuru ari we Imana ihoraho azobashoboza nkuko natwe adushoboza. Abakenyezi turashoboye, kandi amaboko y'abakenyezi aragwira. Umugore arashobora kuba ari mu gikoni,
umugore akaba ariko aragorora iniforume y'umwana, umugore arashobora kuba ariko aracumba, akaba atetse hariya kandi ibiharage birashoboka. Ni ukuvuga ngo ubuzi urashobora kubufatanya n'ubundi, kubera ko abakenyezi turi abanyamwete. Nobahamagarira rero ko muri bwa bumwe kandi muri rwa rukundo twoja hamwe tukifatanya n'abandi, apana ko umugore ubona umenga ntashoboye. Oya, abakenyezi turashoboye. Ni ukuvuga ngo bafate impano zabo, abo bakenyezi babona umenga ntibishoboka, birashoboka, kubera ko Bibiliya irambwira ngo ibidashoboka ku bana b'abantu ku Mana birashoboka. Rero bahamagarira ko boza abaririmbyi baze, abakora ubuzi bakore. Ni ukuvuga ngo umwuga mwiza mujye ukora unezerewe. Numva ariko kajambo babyira bahaguruke baze dukora abakenyezi, tuvuge Imana mu Burundi, tuvuge Imana mu mahanga, tuvuge Imana twongere tuyivuge kuko twarayibonye. Numva ariko nababwira ngo bareke gucika intege. Uwo mukenyezi akaba yanatubwiye ko abakenyezi bagiye hamwe barashobora gufasha byinshi mu iterambere ry'ingo, imiryango ndetse n'igihugu muri rusange. Amakuru tuyarangirize mu yavugwa mu nkino. Ihiganwa rikuru mu gice cy'umupira w'amaguru mu Burundi, Primus League, rizoba ryagarutse kuri no wa gatatu igenekerezo rya 11 Rusama umwaka wa 2023. Bakazoba bageze ku ndwi igira ya 29 y'iryo higanwa, aho ndetse hasigaye urukino rumwe kuri buri umugwi kugira ngo iryo higanwa rishobore kuba rirangira. Bumamuru FC yo mu ntara y'Ibitoke isanzwe iyoboye urutonde kuko ngene imigwi isumbanya amanota muri iryo higanwa, ikaba izokina n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique, nayo Flambeau du Centre iza mu kibanza cya kabiri ikazokina n'umugwi wa Interstars igihe cy'isaha 9 ku kibuga Centre Technique Nationale cy'Ubujumbura. Umugwi wa volleyball w'igipolisi Rukinzo wafashe indege kuri uno wa mbere ugana mu gisagara ca Tunis mu gihugu ca Tunisia, aho ugiye kuba ukina ihiganwa ry'imigwi yabaye iya mbere mu bihugu vy'iwabo umwaka wa 2023 ku ruhande rw'abahungu. Iryo higanwa rikazoba kuva ku wa 9 gushika kwa 22 Rusama uno mwaka mu gisagara ca Keribia muri ico gihugu nyene ca Tunisia. Twibutsa yuko umugwi wa Rukinzo ariwo washoboye kuba utwara ihiganwa rikuru ry'umwaka wa 2021 mushira wa 2022, ukaba userukiye Uburundi muri iryo higanwa inshuro zigira 4. Inyuma yo kugaruka mu myimenyerezo mu n'umugwi wa Paris Saint-Germain Lionel Messi, haje kubavugwa inkuru zuko ashobora kuba agiye kufatikanya n'umugwi wa Al Hilal wo mu gihugu ca Arabia Saudite, ariko papa wiwe ndetse asanzwe ari nawe ahagarariye ibikorwa vya Lionel Messi, George Messi, avuga yuko izo nkuru ari z'ububeshi. Akavuga yuko nta mugwi n'umwe urashobora kuba uganira ivyerekeranye na Lionel Messi aho azoshobora kuba akinira kugeza ubu. Akemeza yuko bazoshobora kuba batangaza umugwi Lionel Messi agiye kuba akinira mu mpera z'uno mwaka w'inkino. Ni kuri ino nkuru duce turangiriza ko amakuru twari twabateguriye kuba yafatiye hagati, tubibutse ivya ingingo nkuru zari ziyagize, kurabira hamwe ivyokorwa mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Nico gikorwa cakoranije urwaruka rwo mu karere ka Afrika y'ubuseruko i Bujumbura mu nama izomara iminsi 4. Abarovyi bo kumweha wo mu Kajaga barasaba leta ko yobafasha igasubiramwo ingingo yo kugara ikiyaga. Turabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye, dushimire abadufashije kuyatororokanya, dushimire abari mu buhinga bw'ivyuma. Amahoro y'Imana abane namwe.